Ivyo Lycée du Saint-Esprit yarayikoze mu ihiganwa rya Génies en Herbe ni nk'ivyo Real Madrid ikora muri Champions League. Hirya y'ejo kuwa gatandatu itariki 1 Ruheshi, Lycée du Saint-Esprit yatsinze iryo higanwa ku nshuro ya gatatu gikurikiranya. Ryaciye riba iry'umunani iryo shuri ritwaye ico gikombe ricaringanya na Lycée SOS nayo nyene imaze kugitwara inshuro 8. Ku bataritora turiko tuvuga ihiganwa Génies en Herbe twokwita ihiganwa ry'ubumenyi bw'isi. Mbega amahiganwa y'ubumenyi bw'isi mu gwaruka gwiga afise akamaro kahe? Niyo nkuru nyamukuru turabira hamwe no musi. Mwiriwe cane, ni David, nizere ko mumeze neza. Hari amashure menshi yo mu gisagara ca Bujumbura ataraca nikanda igikombe c'iryo higanwa. Amashure nka Lycée Notre Dame de Rohero na Lycée Scapers nayo amaze kugikoza kintoke rimwe gusa. Hari rero n'andi mashuri nka Lycée Clarté Notre Dame de Vugizo rimaze kugitwara inshuro zitatu. Lycée du Lac Tanganyika nayo kabiri gusa. Biboneka rero ko amashure ya Saint-Esprit na SOS yiganziye iryo higanwa. Ivyabaye i Bujumbura n'Igitega niko vyabaye. Mu kigo ndangamico Alliance Franco-Burundaise de Gitega kuwa gatanu heze bariko barasozera ihiganwa rya Génies en Herbe ryo muri iyo ntara. Ryari ryatunganijwe na Club Les Champions. Ishure Lycée d'Excellence de Musinzira niryo ryabaye rya mbere ritsinze Gitega International Academy. Ni mu gihe seminari ntoya y'Imugera yabaye ya gatatu itsinze Lycée SOS y'Igitega. Lycée du Saint-Esprit rero yatsinze mu rukino rwa nyuma Lycée Sainte Famille de Kinama ku manota 220 kuri 60. Aha ni mu ihiganwa ry'i Bujumbura. Umunyeshure Gatore Adi Pierron wo kuri Lycée du Saint-Esprit niwe yabaye uwinjije amanota menshi, meilleur marqueur mu ihiganwa ry'uno mwaka. Yinjije amanota 730. Iryo higanwa rero Génies en Herbe rimaze imyaka 25 ritanguye mu mashuri yo mu gisagara ca Bujumbura. Naho biri uko yamara ngo benshi ntibaza akamaro k'amahiganwa y'ubumenyi bw'isi mu mashuri. Frank Ziza yabwiye ikinyamakuru Jimbere ko mu gihe baba bariko baratunganya iryo higanwa babura babashigikira uburyo bugaca bukena. Frank ati kenshi dusha twikora ku buryo dusanganywe mu ishirahamwe Génies en Herbe du Burundi. Ngubwo nabwo buca bukeha kuko basanzwe aribwo bakuramo ubushimwe bw'abakinyi. Kubwa Frank Ziza ati izo nkino z'ubumenyi bw'isi zikwiye gukwiragira hose nikibi kintu c'amashuri ateye imbere gusa. Kubwiwe ngo urwo rukino rufise akamaro ko gutuma urwaruka ruri mu mashure rwongereza ubundi bumenyi burengeye ubwo ruronka mu ishure. Urwo rukino ngo ruraho urwaruka umutima wo gucukumbura esprit de recherche mu ntumbero yo kurondera ubumenyi hamwe no gukora ibintu vyiza bigashimwa excellence. Fleury David Nziza yahoze akina urwo rukino avuga ko rufasha abanyeshuri kwiga bishasha mu buryo butaruhisha nk'iyo bari mu ishuri. Agira ati ubumenyi urwaruka ruronkera hano burarufasha mu buzima no gutahura kurusha ivyigwa rusanzwe rwiga ku ishuri. Mbega nawe hari akamaro uzi kuri izo nkino? Hari ivyo wibuka nimba wahoze ukina canke ukurikirana izo nkino? Tubwire muri commentaire. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Kuri uyu wa gatandatu heze harabaye igice ca kabiri gishiri ca nyuma c'ihiganwa rya Slam Poesy. Abigeme babiri n'abahungu batatu nibo batowe muri 15 bariko barahiganwa mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma c'ihiganwa ry'abahinga mu vyese vya Slam mu Burundi ritunganywa na Jewe Slam. Igice ca nyuma c'iryo higanwa kizoba kuri uyu wa gatanu itariki 7 Ruheshi mu kigo Institut Français du Burundi. Uzotogwa ni wazoca serukira igihugu mu higanwa rya Slam Poesy ku rwego rwa Afrika. Tuzobigarukako. Amafaranga leta izokoresha yiyongereye ko miliyaridi 100 arenga ugereranije n'ayakoreshejwe mu mwaka uheze. Leta y'u Burundi ngo izokoresha amafaranga arenga gato imiliyaridi 4,397 mu mwaka wa 2024 2025. Ivyo biri mu cegeranyo c'inama shikiranganje idasanzwe yakoranye kuwa 30 Rusama. Umunyamabanga mukuru wa leta amenyesha ko hari gihengeri kirenga gati miliyaridi 456 kuyategekanijwe kwinjira mu kigega ca leta. Ngo mu mwaka uheze ico gihengeri carenga gati miliyaridi 426. Ici bihengeri mu kigega ca leta kubatabitahura cane. Mugenzi wacu yarabisiguye mu mavideo ari ku mbuga za Yaga. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.